Imana igororotse, Imana igira neza, Imana ihoraho, yo iduha ubuzima, ikaduha kubaho, ikaduha n'imyanya yo kurimbura ijambo ryayo no kuyumvira ku bibazo bimwe bimwe nkoramutima. Nihabwa icubahiro, namwe ndabashimiye kuko mufata umwanya mu kumviriza ano majambo mbaganirira, kandi ndasaba Imana ngo ivuganire namwe muri kino kiganiro. Turamaze kubona ko ijambo ry'Imana rifise ububasha bwo guhindura umuntu, rirafise ububasha bwo guhindura imiryango, rirafise ububasha bwo guhindura igihugu. Ariko kugira ngo ivyo bishoboke birafise ahantu bica. Igihugu ntigipfa uko gihindutse. Kugira ngo ubutumwa bwiza buhindura igihugu birafise ahantu bica. Imana yarasezeraniye umugisha amahanga, kandi yawusezeraniye amahanga yose, ariko irafise ivyo isaba abantu kugira ngo ivyo bintu yasezeranye bashobore kubibamwo. Reka nce ngira ko ntanga akarorero. Bibiliya iradusaba gukunda ababanyi bacu, gukunda abandi, kwitaho ineza yabo, kugira ivyo dukoze bivanye n'ivyo dufise n'ingabire dufise, kugira ivyo dukoze bituma abandi bamererwa neza. Ariko nimba ya mico yacu itwigisha kwinubana hisunzwe ibi canke biriya, nimba idushizemwo ingeso yo kwanka abo tudasangiye ubwoko nk'akarorero, canke abo tudasangiye umugambwe, canke abo tutava mu ntara imwe, tugaheza tukavyemera, bikaba arivyo bigenga biranga imigenderanire tugiriranira n'abantu, igihugu kizobamwo amacakubiri, kizobamwo kwinubana, kizobamwo urwanko, kizobamwo intambara, naho abo bantu babikoze bo bari abakirisu. Ukwizera rukirisu ntikugarukira mu buzima ntavogerwa gusa, la vie privée, ntikugarukira mu bintu vyanje canke vyawe, kurinjira no mu migenderanire yacu n'abandi bantu. Iyo rero bitunaniye kugushikana muri iyo migenderanire, hariho ihinduka ridashoboka. Bihera ku muntu, bikaja ku muryango, bikaja ku kibano, bikabona gufata igihugu. Ntushobora gusaba igihugu ngo kibe igihugu c'amahoro iyo bene ico gihugu ari abanyamahane, iyo ari abantu bakunda intambara, bakunda amatati, bama bariko barashwana. Ayo masengesho mu kugira ngo yishugwe abanza guhera kuri abo bantu nyene, abantu bakabanza bagahinduka. Igihe Yesu yarungika abigishwa biwe amaze kurangiza igikorwa ciwe, yabatumye guhindura amahanga. Ni muri Matayo 28:19. Ntiyavuze ngo nimugende muhinduke ku gatwe kanyu bizoba biheze. Ukwizera rukirisu ntikugarukira mu buzima ntavogerwa gusa, c'est pas la vie privée yonyene, kurinjira mu buzima bw'igihugu muhindura amahanga. None rero agakiza gahera ku muntu, ariko gatumbereye ihanga. Kubera iki? Kuko hari isezerano Imana yatanze ku mahanga. Imana ishaka guhezagira amahanga ikoresheje abari muri ayo mahanga nyene. Ariko ibi birafise ikintu bidusaba. Icambere kandi gikomeye, ni naco nza kuvuga ko gusa, nuko twakira ukuri kuri mu ijambo ry'Imana Bibiliya nk'ukuri kurengeye ukundi kuri kose. Bibiliya ntikwiye gufatwa nk'ikintu dukwiye kunganisha n'ivyiyumviro vyacu, canke n'imico yacu, canke n'ivyiyumviro vy'abahinga tuzi, baba abo tuzi canke abo twasomye ibitabo vyabo. Bibiliya itegereza kubanza gufatwa nk'ukuri kurengeye ukundi kuri kose. Ivyo bigaca bitujana rero mu muco wo kwiga Bibiliya, kwinjiramo no kurondera kumenya ico Bibiliya ishaka kutwigisha, aho kurondera kuyivugisha ico twebwe twifuza kwivuga canke twibaza kwivuga. Ca gatatu, uko twiga, uko tuvumbura ibintu mu ijambo ry'Imana, dutegerezwa kugira umwete wo gufata ivyo twize tukabihindura ukuri ngendegwako mu buzima bwacu bwa misi yose. Ntaba amajambo tuzi gusa mu bwenge dushobora gusigura, amajambo aryoshe kuvuga no kumva, ariko kuba ukuri kuva mu za ngingo dufata ku munsi ku munsi, kuba ukuri kuva mu ingeso zituranga mu buzima bwacu bwa misi yose. Ivyo bidakozwe, naho twogwiza amashengero menshi gute, ntibizohindura igihugu. Ingo n'imiryango bizokwama birimwo induru, abantu bazokwama bafatwa nabi mu miryango, abana bazokwama batitabwaho, hazokwama hari uruhagarara mu miryango, ibitigiri vy'ingo zahukana biduge, kandi inshengero zuzuye igihugu. Mu burongozi bw'igihugu, mu burongozi bw'amashirahamwe, mu burongozi butandukanye, hazokwama haboneka ingorane zari gutorega umuti na kimwe mpejeje kuvuga. Mwitunganya gihugu, muri politiki hazokwama hari induru.
mwitunganyatunga l'economie hazokwama haboneka ingorane aho usanga abantu bamwe bamwe twongo n'abadandaza mu vy'ukuri arabasuma biyoruganije de bande de bandi biyoruganije ukuntu bakitwa abagwizatunga mugabo bariko bakora ibintu vy'amanyanga gusa. Igihugu nk'ico rero naho coba kigwije amashengero kiratera amakenga. Urumva uko kubwira ko amashengero wamenga ko hategereza kuzana ihinduka iyo ritaje ni hahandi abantu baca batangura kubona nabi ukwizera rukirisu. Ariko muravyumva ikiba cabaye ntikiba catewe n'ukwizera rukirisu, kiba catewe n'abo bantu bitwa abakirisu batafashe ijambo ry'Imana ngo barigire umushinge w'ubuzima bwabo. Iyo bibandanije gose haragera igihe hakaba mbone kurunganwe abantu barutse bavuga bati ibintu vyo kwizera rukirisu n'umucafu nimudukurireho, kubera ivyo babona mu buzima bwabo bwa misi yose mu buzima bw'ikibano n'ivyo baba bumva mu mashengero bubona ari ibintu binyuranye, umenga no gutesha abantu umwanya no gusamaza abantu. Iyo ikintu c'ikimazi kidakoreshejwe ibintu vy'ikimazi haragera igihe abantu bacanka. Umuti n'umwe kandi urumvikana. Wewe wemanga kuri umukirisu emera kuganzwa n'ijambo ry'Imana. Jewe nk'umukirisu nemere kuganzwa n'ijambo ry'Imana, ntaba amajambo yo kuvuga ku munwa gusa, ubu umushinge w'ubuzima. Ibi tubijane mu buzima ntavogerwa, mu buzima privé, ariko kandi tubijane no mu migenderanire tugiriranira n'abantu no mu bikorwa vyose dukora. Ubukirisu ntibusigare mu rusengero umuntu agiye kudandaza ngo ntabujane. Ubukirisu bumuherekeza agiye kwigisha, umunyeshuri agiye kwiga, umupolisi agiye gukora igikorwa ajejwe, umunyepolitiki agiye mu bikorwa vya politiki, umuntu wese ajana ukwizera rukirisu hariya ahantu agiye. Bitagenze gutyo igihugu ntikizohinduka. Ndashaka ndagusabe ngo ufate iyo ngingo wewe yo kutaba umukirisu wo mu majambo gusa. Nimba warayifashe Imana iguhezagire ukomereza aho nyene wafashe ingingo nziza, ariko nimba ukiri muri babandi bavuga ngo tugiye kudandaza ngo hahakora ibindi ukamenga ivyo ubukirisu ntibishobora kuja mu budandaji, fata iyi ngingo yo gutahura ico Imana ivuga, hanyuma ico uzotahura ugishire mu ngiro. Niho tuzozana ryahinduka, niho tuzozana wa mugisha Imana yasezeranira amahanga yose. Imana ibahezagire. Niwaronka umugenzi aka video gashobora gufasha uribuka kukamuha. Imana ikugirire neza.